Ndabaramukije cyane bakunzi ba Yaga Muganga, ikiganiro dusanzwe tubashikirizamwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Amagara meza rero, kugubwa neza no kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Jewe Jean Manirambona, nkuko mubibona kandi nkuko muvyumva, nkunze guteramana namwe muri kino kiganiro igihe cyose kiba categuwe. Tumaze iminsi turabira hamwe ingaruka mbi ziterwa no gusogota itabi. Twarabiye hamwe ibiganiro bishika kuri bitatu. Nizera yuko mwahakuye ibitari bike. Mwebwe mutashoboye gukurikirana ibiganiro byarenganye, tubasabe kubirondera ngaha kuri Ntambwe Data TV nyene, canke mutwandikiye mukabidusaba muciye kuri izo nimero mubona ngaho kuri runo rubuga rwacu, dushobora guca tubibarungikira. Hanyuma mukabiraba kugira ngo ntimuhombe inyigisho. Twabonye ibitari bike, twarabonye yuko itabi rifise ingaruka mbi zikomeye cyane kandi nyinshi, haba mu bijanye n'amakansere, haba mu bijanye n'indwara z'umutima n'indwara zitemberezwa ry'amaraso mu mubiri, haba mu bijanye n'indwara zibangamira ibihimba bijejwe ihoka. Twabonye ibihimba bitari bike bishobora kononwa, novuga ngo n'itabi. Twabonye inyigisho zitari nke kubijanye n'ingene itabi risinzikaza ubuzima novuga ngo bw'imibonano mpuzabitsina, ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Twabonye ibitari bike kukungene itabi ryonona ubuzima bw'umuntu muri rusange, mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ugasanga umuntu ntakiryoherwa ibyo ariye, ntiyumva ko biryoshe canke bibishe. Umuntu ugasanga ntakimenya ibimota n'ibinuka kubera yuko itabi ryamaze kumwonona. Murumva yuko twarabiye hamwe ibitari bike. Mwebwe mutabiravye rero mwarahomvye. Tubahaye ikaze cyangwa se tubahamagariye kuraba bino biganiro. Uyu munsi rero tugomba dusozere kino cigwa. Sinovuga ngo nukugisozera, ahubwo nukukigarukiriza ngaha, kubera yuko nta magwara ahogwa kandi ivy'amagara y'abantu ntawo bivuga ngo abiheze. Uyu munsi turabira hamwe rero mbega itabi rifise ingaruka mbi mu buryo ubuhe, novuga ngo mu bidukikije no mu badukikije twebwe twoba turinwa. Jewe ntaryonwa. Umuntu anywa itabi birafise ingaruka mbi, apana kuri we wenyene, ahubwo ngomba kubumvisha muri kino kiganiro yuko itabi umuntu anwa rifise n'ingaruka mbi kubo babana mu nzu imwe, mu cumba, ku kazi, no mwibarabara ariko aragendagenda mw'isite. Abantu bamukikuje, abo bahura nabo, abo bari en contact, abo bantu barashikwa ko n'ingaruka mbi z'iryo tabi asanzwe anwa, kandi bigaheza rero bikagira bikabangamira amagara yabo. Kuko umuntu bava yumvira ngo jewe ko narinwa nta ngorane. Murabona, ugasanga umuntu ataramiye ahantu banywa itabi kandi akumva umengo nta ngorane, ntaco bitwaye. Wapi, biragitwaye. Kuba wewe uguma ahantu banywa itabi biragitwaye, kuko birafise ico bihungabanya ku buzima bwawe, ku magara yawe. Nejo bundi umuntu ariko aranywa itabi, nimba ari mu modoka bikaba bikunda ko yivemwo. Nimba umuntu aje mu rupangu aho uherereye agatangura gusogota itabi, uyo muntu nyaragasa mubise, vaho hunga, kuko uyo mwotsi uragufise kw'ingaruka mbi. Ngaha rero mu manoti mfise muri kino kiganiro bavuga ngo ingaruka ya mbere ni ingaruka ifatiye, novuga ngo ku mwotsi utumuka ugashikira abantu bari impande canke bari hafi y'uwo muntu yawunyoye. Ni igihe tuvuga ngo ni fumée secondaire, kuko fumée primaire ni wa mwotsi wa muntu yakweze akura mw'itabi akawikwegeramwo, hanyuma agaheza akawuhema acishije mu mazuru. Abandi nabongira ngo je murambona umengo baranawusohora bacishije mu kanwa. Rero bavuga ngaho ngo burya mwotsi umuntu atanywa itabi
umushikako ujya mwotsi ushikira umuntu atanyoye itabi bavuga ngo uteye ubwoba kandi ukaze kandi mbere ufise ingaruka mbi cyane ngo mbere gusumba ujya mwotsi nyene kurinwa yakweze uwakweze umwotsi akawikwegeramwo urafise ingaruka mbi ariko ujya nawo asohoyereye ufise ingaruka mbi nyinshi gusumba ujya mwotsi yikwegeyemo mu yandi majambo ngomba ngo mwumve yuko abantu bari hafi bari iruhande y'umuntu ariko aranywa itabi ijya myotsi ariko aratumura irimwo indwara ku rugero rusumba urugero indwara ujya muntu ariko arikwegera kubera iki ujya muntu nk'akarorero yakweza umwotsi nivyo w'itabi kandi uri twaramenya yuko umwotsi urimwo ubumara urimwo ama substance chimique ari toxique ashika ku 70 ashobora gutera amakansere ashobora konona amagara y'umuntu hanyuma rero yumvire uyu muntu mwicaranye agwaye ingwara zitewe n'iryo tabi muri izo ngwara hashobora kuba harimo igituntu hashobora kuba harimo kumbure n'izindi ngwara zitandukanye kansere yo mu muhogo kansere yo mu kanwa kansere zindi ibintu nyene nk'ivyo yikwegeyemwo ujya mwotsi winjira muri we ari umwotsi w'itabi mugabo usohoka ari umwotsi w'itabi gushirako kongerako igituntu agwaye kongerako indwara agwaye kongerako na kakanuko kwakunuka mu kanwa bamwe ni mauvaise haleine twabona ishobora gutegwa n'itabi ngare bavuga ngo iyi fumée secondaire il est plus dangereuse que la fumée primaire muravyumva rero muri ubwo buryo uyu mwotsi umuntu asohoye ufise ingaruka mbi ziteye ubwoba gusumba iz'umwotsi w'itabi uyu muntu yikwegeyemo ujya mwotsi asohoye uburimwo n'izindi ndwara ziri muri we nimba agwaye igituntu nimba agwaye ibindi bigwara kumbure uyu mwotsi usohokana n'izo ndwara kubera wumva uvuye hariya mu maha uvuye hanyuma ciyagirane abiguhemerako ikindi naco ngani cuko naho uyu muntu atanywa itabi ariko uyu mwotsi novuga ngo bamushizemwo canke se uyu mwotsi umushikiriye kubwuko uwo bari kumwe ariko aranywa itabi uyu mwotsi nawo nyene urashobora gutera ya makansere twabona mu biganiro byarenganye ujya mwotsi w'itabi ujya muntu ariko aranywa itabi muri kumwe urashobora gutera kansere kandi wewe iryo tabi atari wewe warinyoye kandi urumva yuko ushobora no kurwara igituntu n'ibindi bigwara agwaye kubera yuko ujya mwotsi urimwo novuga ngo impemu ziwe zandujwe n'indwara agizene arwaye ikindi kintu ngaha kuri no nimero novuga nico canyuma nikijanye na za ndwara z'umutima zishobora kugirane kwandukira umuntu kubera yuko nawe uyu mwotsi ahema impemu zirimwo wa mwotsi w'itabi twarabonye yuko hari indwara z'umutima ama accident vasculaire cerebral kuvuga ama AVC ama infarctus du myocarde n'izindi ndwara zitandukanye imitsi amartere n'ibindi usanga byahungabanye kubera yuko uyu muntu byahungabanijwe no kunywa itabi igihe kirekire hanyuma ikindi kintu umuntu yomenya nuko babana bari hafi ya wa muntu ariko aranywa itabi ugasanga umuntu ariko arasogota itabi ni muri famiye ni serugo canke ni narugo abona umengo ntangora nsikizima abo bana atari bariko bararinwa uravyumva mbere ugasanga niyo hagize umwana agomye kumwigana ashoye namukubita akakwa kumwica kubera ko azi ko ariko amugirira neza ariko aramubuza kunywa itabi ariko mugabo mukwiye kumenya yuko nk'abana bobo sinabana gusa cyangwa umuntu wese akunze kuba ari hafi y'umuntu anywa itabi umuntu akunze guteramira ahantu bariko baranywa itabi akabona umengo ntangorane burya wa mwotsi umuntu ariko arahema muri za mpemu ariko arahema naho atari we yanyoye iryo tabi ngo birongereza cane kuba urugero umuntu ashobora kurwara ko ashobora kwandura ko indwara ubwandu ama infection pulmonaire ubwandu cyangwa se indwara zandukira cyangwa se amahaha ashobora kwandura indwara zo mu mahaha umuntu ashobora guca yisanga
yazanduye yazigwaye. Hano twavuze na ca gituntu wa muntu ariko arahema muri rya tabi atumura muri wa mwotsi yuko umuntu ashobora kubigwara. Kiri naco burya ngo abana bashobora no kugwara mu matwi, kuko umwotsi ugiye mu matwi kuko murabizi ko ugutwi ntikuzibiye ntikugaye, naho nyine ngo umuntu ashobora kugwara ingwara zo mu matwi ama otite, kubera ivyo bintu nyene vy'iyo myotsi y'itabi umwana canke umuntu akunze kuba ari hafi y'umuntu ariko anywa itabi bimubako. Hanyuma ikindi kintu umuntu akwiye kumenya ngo mbere burya iyo umuntu ahagaritse kunywa itabi, iki kintu rero mucumbe neza, iyo umuntu ahagaritse kunywa itabi ngo aca agira inyungu, aca novuga ngo bica bimugirira akamaro, kandi mu buryo novuga ngo budateba, mu buryo butamara igihe kirekire. Nta wovuga ngo yarihagaritse ngo azobona inyungu yabyo, azobona impinduka ngo inyuma y'imyaka ingahe. Bavuga yuko iyo umuntu ahagaritse itabi, kuva ubwo nyine ahagaritse itabi atatangura kugira novuga ngo atatangura koroherwa, atatangura kumererwa neza, bice bitangura guhagarika ingaruka mbi zikwezwe n'itabi, kubera yuko umubiri uba uhagaritse kuguma wakira ya myotsi ishobora kugira yane, ishobora gutuma umuntu asinzikara, amagara yiwe agasinzikara. Kandi ngo uko azoshishikara kuba atanywa itabi, umuntu ahagaritse itabi, ngo bituma nawe azoshishikara kuronka novuga ngo koroherwa no gukira burundu ibibazo byose byari bitanguye guterwa n'itabi. Hanyuma mbere bagaca berekana yuko ngo iyo umuntu ahagaritse itabi ngo yama riske wa rugero yashobora kuba yogwara ko ingwara z'umutima ngo rugabugwa na kabiri. Nimba umuntu novuga ngo urugero yashobora guca yandura ko indwara z'umutima gwangana n'ibice 10%, no kuvuga yuko ahebye kunywa itabi canke ahebye kuba hafi y'umuntu anywa itabi, wa rugero yari guhava gwara kw'indwara z'umutima canke se indwara zose zandukira bizananye kunywa itabi, ubwo rugero ngo ruca rwigabura mwona kabiri, ugaca usanga rero ngo wasanganye buri nk'ibice nka 5 kumbure kwijana byo kuba yorwara izo ndwara. Murumva yuko rero bifise ico bimaze. Gutyo rero umuntu agaca ashishikara koroherwa, hanyuma akagira amagara meza. Ayo magara meza nayo niyo ntumbero nyamukuru ya kino kiganiro Yaga Muganga, gitumbereye guharanira no gushishikara kubungabunga amagara meza biciye mu nyigisho ntungamagara. Nuko rero bakunzi ba kino kiganiro Yaga Muganga, akaryoje ntigahora mwitama, ivy'inyigisho ntungamagara n'impanuro ntungamagara ntawo bivugira rimwe ngo abiheze. Ariko nyine nkuko navuze mu kiganiro ca mbere, bidusaba guhozako, bidusaba kwamizako, gushishikara guhanurana no kwigishanya ivyerekeye amagara meza. None rero icigwa cacu cari gitumbereye kwerekana ingaruka mbi zikwegwa n'itabi. Aha niho tukigarukirije, tuzobandanya hanyuma tuzotegura n'ibindi, dushishikare kuraba hirya no hino ingaruka mbi zitandukanye zishobora gukwegwa nuko umuntu asogota itabi canke akunda kuba ari hamwe n'abantu banywa itabi, kubera ko tubonye neza yuko ingaruka mbi z'itabi canke ziterwa n'itabi zidashika ku bantu barinywa gusa, ahubwo n'abatarinywa mugabo bakunda kuba bari bicaye bari hamwe n'abarinywa zishobora kuba bako. Mwakoze rero gukurikirana kino kiganiro, naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga cy'ubutaha.